Umushikiranganji ubasigara umushinga amateka uko yaratowe murumva ko nabene gihugu bamaze kumushimira kome Manirakiza. Uwo mushikiranganji nico itubavuga ko bamuzi kuko yarafashije kugira ngo tumenye itunga twari dufise muri yisi yacu. Uno munsi turazi itunga dufise n'agaciro kayo. Mbere nagira ndababwire ko n'abama bariko badusomborotsa keshi usanga n'abafise ishari ry'itunga dufise kuko ni ryinshi yaragerekanye. Ese n'abandi bose boza baragira nk'uko twoba duhiriwe kuko aratanze akaroro kadasanzwe. Hariho abantu batwaye amahera ikibonane none nk'umuntu bahaye amahera ngo genda wubake urujya rugomero rw'amatara rwo ku mpanda, amahera agatwara kumubwira ngo agarukane, ukamenga wewe umubwiye ngo agarukane niwe mumenja. Nanajya amahera wibaza ko yariwe n'abajya badandaza bonye indongozi ari kwemera ko yasinye wakira jana ntakurikirane ngo anavuge ngo ko vya bidutabikoze. Mugabo bimwe umunyamabanga mukuru yavuga wumva ugiye kumubwira uti zana, acha kubwira ati jewe niki warariye igiturire sangapi yangana gute na yahawe nande yayampereye he. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Turabandanya ca cigwa cyo kurabira hamwe ibimenyetso sindamusiga vy'ibibazo dufise. Mwibuke yuko twavuze yuko ubwa mbere na mbere tuzokwerekana ingorane hanyuma tukajya twerekana n'umuti w'izo ngorane. Uno munsi rero turabereka ibimenyetso vy'igihugu kigeze muri sauvekipe. Sauvekipe ni jambo ryo mu Gifaransa risigura igihe ibintu biba bimeze nabi mu muryango, mwishirahamwe canke mu gihugu, aho umuntu wese icashikiriye arico atwara, ivyo akabikora ku nyungu ziwe, voilà, ataravye inyungu za benshi. Igihugu rero kigeze muri sauvekipe, umuntu wese asoroma ahari kandi nta nkurikizi. Imbere rero yuko tuduga kwijambo narababwiye nti ukuri kumbure mwebwe mushobora kuba mutahura imvugo y'umukuru w'igihugu. Nukuvuga ngo imvugo y'umukuru w'igihugu ni imvugo usanga irimwo ibihushane. Akenshi aravuga ikintu ukaza wumva yivuguruje. Aramaze kuvuga ku madosiye menshi y'abanyonoye za odeka, muribuka igihe avuze miliyoni 47 biba z'igitoro c'amezi 2. Aravuga ko ari banda yamutaye, aravuga ko ataco bazovamwo, aravuga ngo yo ni mwebwe usanga muzovamwo abashikiranganji, ababura amatari, ngo no muri sosumo ngo ibintu vyarayogeye. Mugabo abo bantu murabona yuko aribo baciye bafata intebe z'imbere. Si ivyo nagomba ngarukeko, ariko nagomba nce ku mayange ku bintu vy'umushikiranganji yahoze ari umushikiranganji w'ubutare n'agataka, kome Manirakiza. Inkuru yiwe yaramamaye hose, bose baragira ico bamuvuzeko, kandi n'umukuru w'igihugu wenyene aramuvugako. Reka turabe ingene vyatanguye, ingene yamuhaye agashimwe avuga yuko ariwe mushikiranganji wa mbere akoze neza kuva Burundi bwitwa Burundi. Ati niwe mushikiranganji yakoze mu mafaranga yiwe, voilà, atako agabira n'inzu leta. Ati niwe mushikiranganji wa mbere abonetse yuko akunda igihugu kandi n'abandi benshi bomufatirako akarorero. Number 1. Gira gatatu tukengurukira no mushikiranganji. Uwo mushikiranganji ndazi yuko
abenegihugu benshi baramuzi cyane cyane abari mu makoperative ajejwe guhingura itunga kama Imana yaduhaye. N'umushikiranganji ubasigara umushinga amateka uko yaratowe, murumva ko n'abenegihugu bamaze kumushimira Kome Manirakiza. Uwo mushikiranganji nico itubavuga ko bamuzi kuko yarafashije kugira ngo tumenye itunga twari dufise muri yisi yacu. Uno munsi turazi itunga dufise n'agaciro kayo. Mbere nagira ndababwire ko n'abama bariko badusomborotsa kenshi usanga n'abafise ishari ry'itunga dufise kuko ni ryinshi yaragerekanye, ariko rero afise umutima wo gukunda igihugu udasanzwe. Voilà, aha kantu mukumvirize neza, afise umutima wo gukunda igihugu udasanzwe, ni kuvuga ngo kurusha abandi bose. Niwe mushikiranganje wa mbere abayeho mu gihugu cy'u Burundi agafata ingingo mu bikorwa rusangi wenyene yikoreye akubaka ibiro by'ubushikiranganje bigeretse inshuro 3. Yaravyubatse adakoresheje ifaranga na rimwe ryo muri leta, arakorana n'abagenzi araterereza wenyene aravyitunirako gushika hafise ibiro by'ubushikiranganje bimeze neza cyane vyubatswe, hanyuma yarabigabiye leta. No kuvuga yuko niwe mushikiranganje wa mbere tubonye w'igitangaza. Ese n'abandi bose boza baragira nkuko twoba duhiriwe kuko aratanze akaroro kadasanzwe. Murumva rero ntiyakoreye igihugu arondera impembo, murumva ko n'igihugu yatevye agiterera aho aterera inyubako y'ubushikiranganje yose leta idatanze n'ifaranga na rimwe. None rero twagomba kumushimira cyane. Mu kumushimira turamuha ikidari cyo gukora akazi neza, ikidari c'indongozi ordre de mérite du travail classe de commandeur. Duce twongera tumuhe akazamuzo k'imiliyoni 2 kuko yarakoze neza. Félicitations, barakoze cyane, barakoze gose, Imana iguhezagire. Voilà, Kome Manirakiza niwe muntu wa mbere, niwe mushikiranganje wa mbere byabonetse yuko akunda igihugu. Ariko uyu muntu yashimiwe ngibi bintu yakoze. Urugomero ruteye isoni, nukuvuga ngo imiliyaridi 54 zose ziragenda ziranyika, nta wuzi iyo zaciye. Abanditsi amashirahamwe adaharanira inyungu za politike Orikome baravuga bati ni gute umushikiranganje w'ubutare n'agataka yo kubaka amazu ahavuka mu Cibitoke akubaka n'ayandi Bujumbura, mugabo urugomero rwa Mpanda rukaba ruteye isoni. Imiliyaridi 54 zagurutse, nta wuzi iyo zapotereye. Hanyuma ciyagaruka ngo yubakishije inzu mu mahera yiwe, nuko iyo nzu aciye ayigabira leta. Ibi bintu mwe muvyumva gute? Nico gituma bavuga bati uyu muntu akwiye kugarukana aya mahera mu kigega ca leta. Nawe ntimubona ko izo zabomotse zitarahera kubakwa, kandi murumva ko bamaze baci babariha ibice 60% vyararishwe. Mwumvirize abo bantu bitwa ngo nibo bariko bakorera bene gihugu. Nakamaramaza naje ndamaramaye nk'userukira igihugu kubona imiliyaridi 54 zisohoka ukarondera iyo zagiye ukazibura. Nakamaramaza. Voilà, nakamaramaza. Ico gihe yavuye ngaho avuze ati mu mayinga abiri yonyene tuzoba tumaze kubereka abasuma bakoze ibi bintu bose. Mu nyuma rero ivyo birahinduka, asigara yidoga gusa. Hariho abantu batwaye amahera ikibonane. None nk'umuntu bahaye amahera ngo genda wubake urujya rugomero rw'amatara rwo ku Mpanda, amahera agatwara kumubwira ngo agarukane, ukamenga wewe umubwiye ngo agarukane niwe mumenja. Nanajya amahera wibaza ko yariwe n'abajye badadaza bonye. Indongozi yari kwemera. Indongozi yari kwemera yarinde. Yari umushikiranganje Kome Manirakiza. Ko yasinye wakira jana ntakurikirane ngo navuye ngo ko vya bidutabikoze.
mugabo bimwe umunyamabanga mukuru yavuga wumva ugiye kumubwira uti zana aca kubwira ati jewe nzana iki warariye igiturire sangapi yangana gute nayahawe nande yayampereye he. Ubwa mbere yavuze ati nagenda maramaye imiliyaridi 54 zaratumutse zose, none ubu ariko aramudefanda avuga ati biragoye ko ushobora kumwagiriza igiturire akubwira ati je nakiririye hehe. Amaradiyo amwamwe yaragirije umukuru w'igihugu ko ari mu bariye aya mahera. Ayo maradiyo aravuga ati nico gituma umukuru w'igihugu iyi dosiye yaciye yubika imiliyaridi 54 amahera y'abene gihugu. Voilà, aragiye mazima yongo. Sayo gusa hari ivyo nahereye ko hariya mugabo mvuze dosiye imwe gusa, ibindi vyose twagiye turaza turabivuga. Muheze mwumve rero, inkozi z'ibibi abagirizwa ivyaha bikomeye nibo bahabwa ubushimwe, nibo bashimirwa. Uyu Kome aho gukurikiranwa imbere y'ubutungane, ahubwo niwe bashize imbere ku rutonde ngo bazobashinga amateka, kandi yaratowe. Voilà, none azoserukira abandi, azoserukira abene gihugu. Bo reka tutuge ku ijambo rero tuje kuri vya bimenyetso ndwi vyerekana igihugu kiri muri sauve-qui-peut. Ikimenyetso ca mbere cerekana igihugu kiri muri sauve-qui-peut, umuntu wese arugara umunwa arahora kugira ngo abandanye abaho. Avuga ati munkwegere reka mbe ndiberaho, atuha umutwe muto urinda uruguma. Nyandi majambo ivyo bikoreshwa n'ubwoba. Ihigira kabiri, incabwenge zose ziherera inyuma y'igihugu, abaganga, abigisha, abamenyesha amakuru, uvuga ngo abanyeshure baciye ubwenge bose baja gukorera ibindi bihugu, baherera mu bindi bihugu, aho bagiye kuraba ukuntu bobaho. Ihigira gatatu, uvuze ukuri leta imufata nk'umwasi. Ihigira kane, amategeko ntabaho mw'ico gihugu, hafatwa ingingo. Ubutungane burafudika bugasubirizwa n'iterabwoba ry'ubutegetsi. Mu gihugu ca sauve-qui-peut amategeko akingira inkozi z'ibibi, hanyuma inzirakarengane nazo akaba arizo zija mwibohero. Ica gatanu, ibwirizwa shingiro rirahindurwa uko bavyifuza. Demokarasi ivugwa kw'izina ariko yarafuditse. Ikimenyetso gira gatandatu, umugambwe umwe niwo wiganzira ubutegetsi, iyindi migambwe ishigwa ku ruhande. Icindwi, abategetsi bagira ibintu vyinshi, abanyagihugu nabo baritunye bugatondera. Amavuriro usanga atagira ibikoresho, amashuri usanga atagira intebe, ariko abashikiranganje bagendera mu modokari nziza nziza, bafise n'amazu ameneka. Icumunani, vyose bikorwa hatanzwe igiturire. Igiturire kiriganza mu nzego zose, akamwana wa mama karabica bigacika. Icicenda, ugwaruka nigo rukoreshwa mabi yose kubera ruba rukenye. Ugwaruka nigo gwiruka kuri bagenzi bago, ugasanga umwagiriye nabi mugenzi we kubera icupa ry'inzoga gusa yemerewe. Ubwicumi, abanyagihugu baticizere kuri leta, ukuvuga ngo ntibaba bakibona ubwizigirwa kuri leta. Igihugu kimaze kuba kiri muri sauve-qui-peut ntikiba gifise ingorane za politike gusa, ahubwo kiba gifise ingorane z'uko abari ku butegetsi batagifise ubuntu. Muri sauve-qui-peut murumva yuko abari ku butegetsi baguma batunga cane, abanyagihugu nabo bagowe ayikivumvu, abanyagihugu nabo babaye mu butindi. Muravye canke mwumvirije ibi bimenyetso mvuze vya sauve-qui-peut, mubona Uburundi bwoba burashika muri ivyo bihe? Voilà, inyishu yanyu nibaza yuko dushobora kuyibona muri komantere. Sauve-qui-peut umwe wese niyimenya hari, arandura uko agomba. Voilà, nta kimukurikirana. Nuko mu makomantere yanyu turarindiriye ico mutubwira. Aka kantu nako nyene karahambaye. Mbega mu bantu ba mbere bakunda igihugu mu Burundi nkuko vyavuzwe n'umukuru w'igihugu,
akarorero keza vy'ukuri tugafatire kuri kome Imana irakiza nimba vyoba bimeze uko vy'ukuri yambona kazoza bavuga twoyishikako nuko ijambo n'igiwanyu. Mu gice gikurikira turabashikiriza ibimenyetso bigaragaza igihugu kiri mu mwijima, igihugu kiri mu muzimagiza. Voilà, mbega Uburundi bwoba buri mu muzimagiza?